Ara numva abantu bakavuga Sandrine Kamikazi nanje nkamumva ko nkumva pe n'umuntu w'igitangaza Abel wayo namwigiye ku ikintu cyo kuba wa mutima wo kuba ukunda ikintu ntiwumva amajambo y'abantu urumva kuko ugerageje kubiraba Abel ari mu bantu benshi iyo baza kumviriza amajambo y'abantu hari ibintu bimwe bimwe aba yarahevye ariko ari très courageux arakora byanka bikunda arazi cari karakora kandi arazi n'abari karabihereza kandi ni hahandi bamucinege bareka abari karabihereza barabiraba tu Fanny Lavine rero ujya mu vyeyi no munyentwari nawe namwigiye ku ikintu kimwe anapambana Urumva numunyembaraga anapambana sana kandi numunyamugisha no mu baririmba imiziki harimo abakundana hariho n'abandi byanka umva urukundo ruba mu muntu ahubwo twagize amahirwe kuba twarahuye twese dufite urukundo tugaca dukundana hari n'uwansiguriye ambwira Alvella ati Beni nikubera yuko twebwe muri filme umwanya n'umwanya ndakenera Alvella umwanya n'umwanya ndakenera Sabasi sico kumwe no mu muziki ndavyikorana jenyene ariko muri filme tuguma tuhamagarana tuguma dukeranirana ngo niko bimeze Alvella nimba ruko bimeze yakubwiye uko ntabwo ari urukundo yeni amour profit ni Fanny Lavine biriya bintu yavuze ntiyabesha Benisho ni ryari umuntu abasumba umuntu abasumba umuntu icagiye abafise camusumbisha hari nk'abantu bamwe Fanny nibaza ko byaramufashije kubona ikintu kimwe abantu bari inshuti yiwe n'abatari inshuti yiwe kora nushaka kunyumvisha ukuntu nubwo yoba yavuze amakosa ivyo yoba yaravuze ivyo ari byo byose umuntu nahora mbona yitwa ngo n'umugenzi we cyangwa abantu nahora mbona ko bari proche yiwe ukumva umuntu aritoya aravuze ngo ahubwo nanume kandi Fanny Lavine n'umukozi kandi biriya Fanny yavuze ntiyabesha none ga Benisho je ndumukenye wa filme kano kanye sinogenda mvuge ngo je Fanny Lavine ndamusumba Fanny Lavine aransongo nditangura nkikurikira none ntavye igikombe cyo muri festival bamaje bitwaza ngo kiriya gikombe ngo twe ntitwagiye ngo gupasamo kugira ngo tukire ninde yakubujije kuja gupasayo rero nimba yaragiyeyo niho hantu tubona aho kuja guhigana agatahana igikombe nuwambere byemere bakavuga ngo bijya byo muri Burundi none ntiyabaye wa mbere mbwiza ukuri uwamukurikiye yarafise pourcentage zingahe ntiyamusubya pourcentage zirenga 5 none uwo muntu kuvuga ko yabaye wa mbere akikurikira abandi bakaza mu nyuma yarabesha kumva nkina filme nkabo kiretse nimba yabivuze mu yindi nzira nimba yavuze ko no kina filme nkaba n'umufana wiwe ariko nimba yavuze ko no heba filme nkaba umufana azoba yaramvugiye na Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Abuja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry of Abuja Flavor. Checking mukuru chama kibazanira shavuga muri industry of Abuja Flavor. Nguko tumuzi bikora reka tuze dukengurukira Imana, ahamaro sura dukengurukira namwe gakunzi ba Step Media aho muri hose big up sana kumaze kugira subscribe gutaragira nawe nawe ndazi hari impamvu utaragira ariko je kubganje no kwifuza ko woyigira. Yes, kandi byo bavyiza cyane wigize kugira ngo tugire kuvetura nyinya cyane ku buryo n'umuntu ataragira subscribe link kiza kiramucamo imbere kiza mu description yiwe même si natagira subscribe ugasanga yabigize rero bitari mu migambi. Yes, kandi kindi ndakubwira ati ndagukunda cyane wowe witaho novugana cyane monde ya filme kuko narabonye umenga murabikurikirana gose kandi bivyiza cyane nama comment mugira nama like biradushimisha cyane mu biganiro vyose tubahereza. Yes, uno munsi ndagufite umutumire witeka ndakwibutsa yuko kuri mikoro Beni behind the camera ni CK professional. Yes, umutumire wanje witeka uramuzi ndamukunda cyane ikorwa vyiza ikorwa akora ni vyiza ari mu bigeme baruko baritanga mu byerekeye filme na gospel ni Alvella Muhimbare araza kutubwira icyo maze kubibonamwo nuko ariko arabibamo nuko ariko aravyakira muri rusanga abarundi mu byerekeye monde ya film. Alvella biti namahari cyane birazane nukuri ni sawa ndashima Imana yego waramuse neza sha uravye ni neza yego ni neza gahunda yawe ipanze gute Alvella ubona ari kwigenda nkuko wavyifuza Alvella uno munsi usibye ko nabuze kimwe gusa ibindi byose byari ko bigenda nkuko navyifuza yego bega kwibaza ico yabuze ni giki sinarose umwanya wo kujya amasasi kandi muri gahunda nari mfite no musukurira nari maze iminsi mfite akazi kenshi sinahora njyama nari mfite gahunda yo kuza kuryama ngasinzira ati rero ntiwaryamye ejo wari kurakora hari akazi mu kazi kenshi uno munsi ejo wari mu kazi kenshi no munsi nari maze iminsi ndi mu kazi kenshi no munsi nari nateguye ko nza kuruhuka ariko ntibyakunze ko njyama yego nivyakunze ko aryama kubera iki wewe kwibaza ko ari kubera iki impamvu nyine muri nyinshi ni kubera wowe
baje ico kintu je kwenda gifisa twabantu benshi ndabitira bagahunda ya niwe watumye ntaryama namaze umwanya munini urabizi gahunda twari dufitanye kandi sinari ariko dusubiye inyuma twavuganye saa 5 nawe wariye saa 5 naje wanyu ndaharengana ndabura ichef narugura avuga ati reka mbandaye reka basi nije natumye ntaryama kubera irya gahunda iyi ba saa 5 naritumye ya ariko nizere yuko muri rusangi bice 80% biko bigenda neza kuri Alvella no kuri ni neza ndashimana ariko igeze kugira ngo ibintu bigende neza Alvella benshi barakunze kuvuga ngo biba bifashwe mwo n'ukuboko kw'Imana n'ubundi ibintu byose vyizerega biba bifashwe mu kuboko kw'Imana kubera satani nta cyiza atanga yego satani nta cyiza atanga ariko abandi bakavuga ngo satani aratanga amatungo satani aratanga amatungo ariko ari amatungo ahereza abantu niba koko hari abamaze kuyaronka nibaza yuko buriya satani burya atanga nawe afise ikindi akeneye kandi ugiye kuraba satani abakeneye ikintu kinini kuri we gusumba ico yaguhaye ushobora kubona umenga yaguhaye amafaranga menshi ariko agutwara ikintu kinini cyane kirenze ico yaguhaye urumva yuko satani nta kintu kizima atanga tutomba sana nico gituma tumugwanya cyane ibihe byose kandi tuzogwama tumugwanya ariko gufasha shaho probleme sana ariko uretse ko ufite ibititaza byinshi byoroshe ko yo gufata uburibuka n'igihe bamurungika hano bavuze ati hagowe abo bagiye kubana hano ubundi benishu tutabeshanye tuvuga ukuri ku ibintu bimeze buriya kuba mu byaha biraryoha cyane kuba mu byaha biraryoha hari ibyaha bimwe usanga umuntu abamo ugasanga umenga n'ubuzima buri easy buraryoshe ubundi kukizwa n'umutwaro niyumve bavuga ngo ndanezerewe ndagize iki burya gukizwa n'umutwaro kubera ko abantu turemanwe kameremere y'umubiri rero iyo dukijijwe hari izindi mbaraga twakira zikadufasha kunesha kamere ariko ko kamere ntikagenda burundu ni nayo Paulo yavuze ngo namanigana buri munsi nkagerageza gukora icyiza ariko ikibi kikanyitanga imbere bivuze ngo ikibi kiduhora imbere buri munsi gusumba icyiza ariko bitewe nuko hari ibintu tuba twarakiriye ibyiza akaba ari byo duca tugwana ngo dukore cyane gusumba ibibi bituri imbere yes yaragerageje kudusigurira neza wumva yuko kuba mu bicumuro kuba mu byaha biraryosha ariko ni ibintu bifise ingaruka itari nziza bifise ingaruka itari nziza yes kari gaciyemo kuko nuvuga utumwe rifuka tubwira dusigurira neza twumva yuko yabigiyemwo mu nzira yo guteza imbere nuvuga filme ndundi biki muri gospel n'umuziki mbega bigenda gute biramworohera Alvella gukina filme amemtana gospel music ubiravye kare nk'ibitangura nari numva byoroshye cyane iyo umuntu yambaza kino kibazo naho mbona byoroshe ari bisanzwe ariko sinayebwo ndabikorere numva ko bimera niko niho nari nk'ibitangura cyagiye nyene umuntu baba bakimutamika umukate atari bashobora kuyitamika ariko maze kubitangura nkavuga ngo ngomba mbe umukinyi wa filme mbe n'umuririmbyi nibwo nabonye uburyo bikomeye bino bintu biragoye cyane encore nkaca ndabifatanye no kwishure sicoroshe ishure filme music gospel ego biragoye cyane Alvella bishobora gute uravye ibintu byose muri isi no kwitanga benisho buri kintu cyose umuntu abakeneye aracitangira kandi nasanze muri iyi si kintu cyose no kwitanga urabona no kuvyara umwana kuvyara no kwitanga kurera no kwitanga noneho birenze kuvyara na bino bintu rero dukora bisaba ubwitange uriyima hari ibintu bimwe wiyima hari ibindi abantu bakora wowe wiyima for example ushobora gusanga nka kare narabona umwanya munini wo kugenda nkaganira n'abagenzi cyane nararonka umwanya munini wo kwicara muri telefone ndiko ndatebura ndaba amastati y'abantu ariko je ubu ndashaka kumara in semaine ntarabye stati niyo ndaziravye ugasanga ndavyiza abantu 5 10 binayisha kubera iki akanya karakunda kubura rero ubwo nibwo buryo ndabishoboramo hari ibintu bimwe mpeba kugira ngo ndabe ko bya bintu byanje navyo byokunda yego yes bimwe uheba kugira ngo urabe ivyukunda mbega ivy'ubuheba ubona ko bidakenewe canke nuko wabiburiye umwanya hari kimwe mu bintu ari akajambo kamwe mu tujambo twishi nkunda ngendera ko mu buzima bwanje kavuga ngo ibyo twahevye byose suko bitari bidufitiye umumaro nanone hari ibintu byinshi tureka bikagenda atari uko tubona ko bitari bikwiriye ari uko tubona ko muri ako kanya atari byo bikwiriye gukorwa atari byo byibanze hari bikwiriye kubanziriza imbere yuko ibyo bishikirwa ivyo tukaca tubireka bikarengana
bakubwira ati kuba muri gospel awuzi ko sa réponse ya kujibu unasikia réponse ziko nanipatia hapa Alvella. Yes, bwabo ni vyiza bice bituma n'umuntu atizera yatahura yuko hari ibintu bimwe adakwiye gukora si byose bokorera ku mwanya umwe, hari bimwe ukwiye kugiye ikibanza n'ibindi navuga ati ibi inye si vy'umwanya wavyo. Ariko nanone ntiwumva ko hari n'ikindi gihe ushobora kuba ivyo byose numva ndabifise nkumva ndakumbe kuraba amastati nkumva ndakumbe kurabira film amastati araryoha sinzi ko rubira biri kuraba dustati uraba ukagirwa no kuraba abantu ba posting utanazi my love my sister twari twahatwitse nkumva birangyoheye pe ukurabibaye mwe tu nkabiraba hari n'ikindi gihe mbura umwanya rero ugasanga nyene nafatiriwe nkumva hari n'igihe mba numva nova kuri telefone ico gihe mba nova kuri telefone n'igihe mba numva ngomba gukoresha mu mutwe cyane guys ikibe uba uvuga ati nshaka kugira relax kumva kuruhuka canke ngomba kugira akoresha umutwe wanje neza telefone ndayiheba cyane na zirya filme wandika canke zirya ndirimbo wandika bireboneka ko wihunganya muremure cyane kugira ngo wandike ku kintu kijanye na filme ko ndiha umwanya ariko ku kijanye n'indirimbo indirimbo zose maze kwandika ndamaze kubigerageza kenshi kavuga ngo reka ngerageze nandike indirimbo hama ndayisohora sindigera ndabishobora iyo nicaye ngo ngomba mbabaze umutwe nandike indirimbo sindabishobora ariko iyo mfashe umwanya wanje ni kuvuga ngo kenshi indirimbo ndazandika gute shobora kuba ndyamye mu ijoro nkaza numva ndiko ndaririmba sinziriye nkaca nikangura indimo nkaca mvyuka nkayandika shobora kuba nicaye ngaha Benishu turiko turaganira ukabona ndakubwiye telefone yanje yazimye Benishu ntiza telefone yawe nkaca nifatamwe amajwi ivyo bintu nkaca ndavyirungika indimo nkaba mejeje kuyandika nuko marando nk'indirimbo isinarike dore ko baza umuntu arambwira ati Beni jewe indirimbo sinigera mfata ikaramu ni haza melody n'utujambo nkumva umenga arivyo nivyo noririmba jewe nanje ntihaza melody n'amajambo ahubwo yewe bizira rimwe cyane n'amajambo byose kuko ndibuka nk'umutima yishimira umutima yishimira nanditse 8 n'ijoro narikanguye 8 n'ijoro bwarinze bunkerako iyo ndirimbo ndiko ndayandika kandi navyetse nayihejeje amatsiko nayanditse natangiye kuyandika ndibuka ko hari 12 z'umugoroba numva sindirimbo muri jewe cyane ngenda ndafata urupapuro n'ikaramu ndayandika saa moya y'ijoro indirimbo yose nari ndayifise namaheje no kuyirecordinga aca ndayirungikira producteur ndamubwira Cizo wavyumvise tegura umunsi nzaje muri studio turirimba aca arabikora singabira nikomeye cyane kandi ni byiza cyane umva uri proud navyo Alvella kare narabikunda kare sinabikunda nako nyene hari ukuntu ntashaka kuvyumva sinashaka umuntu ambwira ndumuririmbyi sinashaka umuntu ambwira ko nkina film ariko mena naratango kuvyakira kandi numva ndabikunda cyane umva uri proud cyane pe guys oni muri nzenya yiwe muri rusange en general akubwira ko aririmba amemta akagira kandi na music gospel kandi vyiza cyane akoja mu bindi fumuja mu bintu byose biteze imbere ijambo ry'Imana. Yes, ni kibazo cyarifuza kubaza Alvella turamubonamwo ingabirano Abel ndo yafise turamubonamwo ingabirano Kamikazi afise turamubonamwo ingabirano Fanny naririmba nuzenya ingabirano nuzenya afise inde uyu unye Sabas uvyumva gute uri kumwe nabo bantu mufise ingabirano zimwe muraririmba amemta mugakena na film uvyumva gute mbega iyo hageze ko muhana ivyumviro worubegera bimeze gute rero Benisho ndagutera inkuru simvuze ngo ndishimye nanone simvuze ngo ndisuzuguye ariko buriya nasanze nta Imana itokura umuntu nta nahita mushikana jewe ndibuka ndi ruguru wacu nahora numva mu Ruyigi nibaje nahora numva abantu bakavuga Sandrine Kamikazi nanje nkamumva ko nkumva pe n'umuntu w'igitangaza ndamukunze kandi nanone Sandrine aracari gitangaza kuri jewe Kamikazi hari hose yubahwe Imana mu mugisha uriya muvyeyi no mu mama w'ubuntu nitaye ku kuntu umuntu wese amuvuga tutanashingiye ku bintu vya gospel uriya muvyeyi no mu mama w'ubuntu afise umutima w'ubuntu muri we Imana muhezagira ikindi kandi yarasizwe amavuta n'Imana kubera ndemeza neza ko nta muntu yo gukunda Imana atari yamugukundishije mu gihe rero Imana yamukundishije abantu nuko Imana yari ifite ikintu yari yaramuhaye ikeneye ko abantu bazoronka ushani heba lakini Kamikazi twarabikuye wewe si vyiza
rero ndashima Imana ni ibintu by'igiciro kinini kubona nanje yaramanukanye Bujumbura nkamanuka nje kwiga hama maze gushika ku ishure Imana ikangira uyu muntu ntari niteze ntigeze niyumvira no mu buzima bwanje ko nzobaho umva ko ibyo bintu ari byo kwishimira abantu naho ranumva babavuga shitse ni Bujumbura narumva basabasi nkumva ba Kamikazi ba Abel nkabumva nyine nk'abantu ntashoboye no ego barakomeye kandi pe ariko Imana yaranteye iteka ryo kuba nomenyana nabo nkicarana nabo urumva ko ntoreka kuryoherwa cyane ego kandi birano gufasha no muri carrière yawe yo gukina amareresi niyo kuririmbira Imana biramfasha kuko ndibuka n'umunsi umwe nari numva mfise ikibazo kimwe nashaka kubaza Kamikazi ndamusaba umwanya ndamubwira ati Kami mbabarira uzo mu mwanya tuganira ubu yarabaye mu diaspora ari muri Amerika muri iyi minsi yaherukina mbabarira uzo mu mwanya tuganira arambwira ati nukuri nta kibazo ndi mu tuntu twinshi ariko nzokumenyesha yarantwaye yaraje arantora arambwira ahantu duhurira arantora aranjana ahantu turagenda turicara yamaze kuzino turicara hari nta nameza ngaharahera turicara turaganira numva afise ikibazo kimwe cyo kumubaza numva ngomba kubaza nese kandi wewe muri cagihe warubona ko ibintu byawe bitanguye kugenda neza abantu bakakira ubutumwa bwawe nko kuri kurabutanga bano bantu washoboye kuba satisfaiza gute kuburyo ubagumana nta muntu akwidogera nta n'umuntu agufashe abona kumufata nabi mbese ukagumana ishusho Imana yaguhaye mbese ukagumura umukristo birenze uko wigeze kuburiwe yaransobanuriye aranyigisha aranyereka inzira nkwiye kubicamo nararyohewe cyane uwo munsi ego ariko Alvella kubwanje ndabona kumenga uri umunyamahirwe cyane kuba ufise abantu bagutanguriye muri kano kazi kandi bakaba n'abantu kuri wewe nukuri n'umugisha n'umugisha nibaza ko ni kimwe mu mugisha Imana yampaye kandi ndayishimira ego Jesse nogira ko ategenda tatubwiye bose duhereye kuri Sabasi ni giki Alvella yiga kuri Sabasi ikintu cyambere niga kuri Sabasi namwigiye ku ikintu kimwe Sabasi ikintu namwigiye ko twarigeze kuganira ambwira ukuntu yatanguye Sabasi style narumiwe ambwe mutaye yatangoje narumiwe ubu yari umunyamiziki n'amategeko rwose genda mwi Sabasi kabisa ikintu cyambere yanyigishije yaranyigishije kutacika intege yani kusonga mbere umve uko byo bimeze uko ari kokose ebana pambana umve byakunda bitakunda pambana ico kintu Sabasi arakinga nico kintu cyambere ndamwigira ko kandi no mu buzima busanzwe niko ameze no umuntu adacika ivuto nukuvuga ngo nimba yatanguye ikintu aruhuka ruko agisoje uko vyagenda uko ariko koze Abel Nduwayo namwigiye ku ikintu cyo kuba wa mutima wo kuba ukunda ikintu ntiwumva amajambo y'abantu urumva kuko ugerageje kubiraba Abel ari mu bantu benshi iyo baza kumviriza amajambo y'abantu hari ibintu bimwe bimwe aba yarahevye ariko ari très courageux arakora byanka bikunda arazi cari karakora kandi arazi n'abari karabihereza kandi ni hahandi bamucinege bareka abari karabihereza barabiraba tu kandi bakabikunda tugende kuri Kamikazi umutima wo guca bugufi ego Kamikazi ego uwo narawumwigiye ko cyane gose kugira ati ubwira umutima wo guca bugufi cyane pe yanyigishije ibintu bibiri guca bugufi no kugerageza byanka byakunda no muri cagihe ubona kuri mu ntege nke bingana bite wame ku musozi w'amasengesho kabisa tugende kuri Fanny Lavine rero ujya mu byeyi no munyentwari nawe namwigiye ko ikintu kimwe anapambana urumva n'umunyembaraga anapambana sana kandi n'umunyamugisha kabisa hambavu yo kuba pambana afisa hapambanira hari igihe upambana ntibikunde ariko hambavu yo kuba pambana n'umunyamugisha afisa hapambanira kandi kindi n'umunyamahoro kabisa nitaye kuko urabizi ko ibi nshobora kubivuga je bitewe n'ukuntu ndamuzi uwundi muntu hari ukaza abantu bafise uko bafata umuntu bitandukanye ariko je Fanny Lavine ukuntu ndamuzi no munyamahoro kabisa nakunda gukomeza ibintu pe arorosha ibintu ego tugende kuri
umuntu wanyuma Amedemani rakiza afise umutima mwiza aho ndiko nkubwira buri muntu wese ico ndamuraba ko village ego Amedemani rakiza afise umutima mwiza si umutima wo kuba kutwenga kubera ko badutwengira bose siko baba badukunze kandi siko baba bafise umutima mwiza ahubwo umutima mwiza ndamuvugana nuwo namubonanye ndani ica kabiri Amede ntanzi gafise nta jaruza afise Amede ni wa muntu gomba utera imbere wewe ntaco bimutwaye arabinezerererwa icingenzi ni wewe ibikorwa byiwe biriko bigenda neza anapambania yani aragwanira ibikorwa byiwe hama nawe ni buteye imbere congratulations niwe muntu nzi ubwo rukundo mufise mu mareresi rutandukanye niyo mu muziki dusanzwe tumenyere bakunze kwita ngo ni profane mu bikurahe mu vyiga gute kuko tubiravye muri film menga harimo urukundo ruremereye ego naho bavuga ati ngo ntazibana zidakomanya amahembe ariko harimo urukundo rwinyegeje runyinshi cyane aho rero ndagasubije ngaho nibaza ko urukundo ruba mu muntu aho ari ngira abo bantu bakina filime nibo bisanze bose barafise urukundo ego kuko no mu baririmba imiziki harimo abakundana hariho n'abandi byanka umva urukundo ruba mu muntu ahubwo twagize amahirwe kuba twarahuye twese dufise urukundo tugaca dukundana hari n'uwansiguriye ambwira Alvella nikubaza sinzi ko yabivuze mu nzira yo ambwira ati Beni nikubera yuko twebwe muri filme umwanya n'umwanya ndakinira Alvella umwanya n'umwanya ndakinira Sabasi sico kumwe no mu muziki ndavyikorana jenyene ariko muri filme tuguma tuhamagarana tuguma dukeranirana ngo niko bimeze ga Alvella nimba ruko bimeze yakubwiye uko ntabwo ari urukundo ye ni amour profit no kuvuga ngo kwa kuntu sinzi ngo ninde ariko yo ni amour profit kwa kuntu bukunze umuntu niko kuri Benisho kwa kuntu bufise ukunda umuntu nkukunde Benisho for example Benisho asigaye imodoka yanzanye n'imodoka shaka yabanije tuzi gaje yabaye gutiza bareka n'urugero nagoma ndaguhe urabona nk'ubu ndakubona imodoka ndakubona imodoka Benisho nkaca mvuga ati rero kubera Benisho nzi ko afise imodoka nkakugira umugenzi kuko nzi ko umunsi umwe nshobora kuzogukenera ntizi imodoka ndayikinisha muri film kuri kwimana ubwo rukundo rukaba rushingiye kuba hari umunsi nzo gukenera kugira ngo yani iyo ni amour profit rero ubwo ntabwo ari urukundo ahubwo dukwiye gukundana kubera ko dukundana kubera ko tunezereranirwa nk'abakinyi ba filime rero twakundana ko kubera urukundo ruhari niko ndabyumva guys ariko tubiravye Alvella murafise urukundo rurahari pe turetse kujya umunwa nkanje ndarufise ariko ari ikinyegeje cyo dukeneye kumenya nk'abantu tuba turi inyuma ya kamera Alvella tuba twicaye ku ecran yacu tuko cyangwa mu telefone tuko turakurikirana amafilime yanyu n'indirimbo zanyu bega nkiyo bishitse Alvella bakamurondera Sabasa akamwikorako biba mu by'ubujama canke haramwe amafaranga bamuhembwa gushika uyu munsi nicaye hano amafilime yose umaze kubona nakinyemo nta muntu n'umwe ndigera nsaba amafaranga nukuri pe ubona asabye amafaranga agende yandike muri commentaire amafilime se nakinyemwo narakinye ya Sabasi ubuzima narakinye kwa ba X-ray narakinye hari ndiko ndakina muri Rukundo TV kwa Constance kwa Basami kwa aho se jewe nakinye ata amafaranga kandi muri Kanyana naho nyene urimo oya muri Kanyana sindimo ahubwo ni guhemuka ego muri Rukundo TV ego aho se n'amafaranga wasabye oya wagenda gusa ndagenda nkakina hama nkata ariko Alvella dusubiye inyuma uzotera imbere gute none dada muri filme ego urafise chino yawe twibutse kwanza chino yawe ni Alvella muhimbare ego kandi baragukurikirana cyane kandi indirimbo zawe zirakunzwe cyane narakurungiye n'akavideo ndiko ndarakurikirana indirimbo muri resto narabibonye Yes, je birangiwera cyane mu nyivuro mu gikorwa cy'umuntu jewe kubganje bamona ko ari ko arakora bikanyereka bavuga ati vraiment barundi sige dukunda inivyi wacu dusige turi apatriote kandi ni wasanga mu restaurant mu muziki yose ari ba Tanzania cyangwa abanyarwanda mais right now turabona indirimbo zaba Alvella ngaza ba Kamikazi zimaze cyane kuma TV yes ni vyiza ariko ko turetse ivyonye ego urakora none Alvella nta nuko baguha n'agafana basi urabona buri muntu wese abasukono yorganize ibintu byiwe kandi abikora n'urugero jari nk'umuntu ashobora kuza kunsaba ngende gukina muri filime yiwe nshingiye ku mpamvu runaka nkagenda gukinayo ushobora no kuza gukina muri filime yawe amafaranga atariyo nkeneye cyane ibindi bintu n'urugero nk'ubu ubaze Fanny mpamagara gukina muri filime yiwe no musaba amafaranga n'ijana
kubera ko ndazi neza ko ninaja muri filime yiwe nzokuraho ikintu kirenze amafaranga kandi ikindi navuze ngo abantu bose maze gukinira muri filime ntawe uzi kano kanya ukuntu bizoba bimeze ejo cyangwa hirya ejo ushobora gusanga ibintu byahindutse ugasanga uraje kuko ahangeze uyu munsi mfise abantu bafashe mu mugongo kugira ngo ndashike abo bantu rero niba hagera hano bakavuga bati rero umukinyi wacu harageze ahantu adasubira gusohoka ku buntu sinzoba ngisubiye gusohoka management nta management fise iyo yise ariko nihagera abo bantu bakaboneka urumva ko nyene isosi zo biguyemwo amazi tubyizere ko bizogenda gutyo Alvella nanjye ndabyizeye ku buryo naho nzokinera ikiganiro nzobaza kudodora nk'inshuro nka 10 shasi ndavyibaza ko rero management meze gutyo ugasanga umuntu wabo bamubanye ngo nibikunda sindavyibaza kubera sorry ni kano kanya mu mirongo 80 kwijana abajournaliste bafisemo uruhara kugira ngo mbe ndi hano no munsi rero niba nogira hano nshika hano nkavuga ngo wa mu journaliste wese ndagukeneye ntidusubire kuza kundondera cyaye nkarinda kuguca amafaranga kandi ari wamfashije kugira ngo uyu munari karanda aba hano kuri TV amenye nzoba namaze kugwa nzoba ndiko ndahebeba kabisa igeze urumva ko Alvella tizotukigira duhemukira ntazotera imbere akagira amafaranga menshi azokoma dukunda twigwe abafana biwe n'abamenyesha makuru cyane sivyo na Alvella cyane kandi amafaranga aratangwe kuboneka sinzi Yes, jari narabonye stati ku mu cameraman menge yari nyamabasha yari nyamamenga gatinyo iyo tuvuye mu gukora ibikogwa atanumwe yagize accident birabishika mukagira ama accident mugiye gukora masanga nejo twarahatswe Imana yakenze ko Nchi tuma kaja ka video gaposti nuko murashima twaratse kabisa ni Imana yakenze ariko byagenze neza Nanu twagiye muri location ahantu rero hari ahantu hari kumanga cyane n'umuntu yarakorokeye n'inyama ntabwo yari jewe yarakorotse ariko ntiyashitseyo kandi hari kumanga nini imanga ndende yarahatswe imanga ndende urumva nk'uto ko turarira Imana yarakinze ivyo ntidusebe kandi n'umukozi mwiza arakina même takanda gakamera n'umuntu director numu cameraman mwiza cyane gusumba gukina arakamera cyane ariko no gukina nako arabize ni very professional kabisa ego yo kumbe murahura n'ingorane nyinshi we Alvella cyangwa tukagenda reka ndaguhe nk'urugero umunsi umwe twagiye gushutinga urabona bino bintu byacu ko ari gihe usanga icambere tubikora ntituraronka uruhusha rwo muri sense ntituragirika ariko turabikora noneho tugenda gushutinga tuko turashutinga ahantu amakamera nayo tuba twakose ibintu byose nivyo tuba twarondeye tubona haje umuntu wa mbere aravuze ati muzano ruhusha mwahawe na leta go gufirima kandi rero twako dufirima he mu nzu y'umuntu acaraza ngo jewe ndi mukuru w'umutumba muzano ruhusha mwahawe na leta go gufirima nga biba bikomeye kandi nabo urumva bari muri security mu kazi kabo nta makosa barimo ariko ukacusanga nyene bitubereye ibyago urazi ivyuma ko tubikota amahera menshi babifashe kugira ngo tubigombore bikarinda guca kure ariko kenshi murabibamwo bikagenda neza cyane turabibamwo tuvyuka twasenze niwo musingirana nasenze amasengesho adafasha urasengesha amasengesho menshi abo dafashe ari gihe usenga amasengesho yo kwikurayo mu gitondo ngaho mengo uri kweza umugenzi ajya rero ni ucura n'ibyago byinshi Guys, uri kurumva Alvella kubwira ati turabura n'ingorane nyinshi ariko kizo ngorane Alvella kurundi ruhande ivyo kuba byiza kugira ngo muzivemwo mugasaba ubwo burenganzira bwanyu kugira ngo naho uzoja hihi bazobera bahuruhusha erega azogira igihe hawo je ukinira filime mu kirimba turiko turabirondera turiko turagerageza turabiko twobironka gusa urumva nkano twakiniye uwo munsi twari twagerageje gusaba uruhusha bagaca tubwira ngo turindire desomene tuvuze ko tuzasaba uruhusha tubeta kugirisha muzo mu ruronke desomene sasa rero desomene ufise amahera mu mufuko ya shooting zohera wayariye uciswatanishwa ati genda giye gukina kwera amafaranga nazoye no nahama yari goes ariko kurundi ruhande cyo twibaza Alvella ko tuzi ko ari umunyeshure ego araririmba mama ifite naho ka YouTube kiwe bega amafaranga akora mu vyere akoresha mu vyere kibije akoresha ikura muri YouTube cyangwa afsande hanu yikora bije nkoresha ni wewe bije nkoresha n'uyu muntu ari karandaba niho
bikankura amafaranga yo gukora bino bikorwa yego kandi bigenda neza cyane yakwe ntibigenda neza cyane nkuko ndabishaka kubera ko iyo ntarose sponsor abona ko nakora deja nk'ubu nari mazi ikiringo kingana na 7 mois atagikorwa kiko kiraja kuri YouTube urumva ko cyari gihe kinini cyane ariko iyo mbonye uburyo canja mu kazi nkakora Alvella manze kubira ko ufise ingabira muranda byumva bivuga urafise ingabirano kandi ukora neza cyane ariko ku rundi ruhande turifuza ko Alvella yoja muri rwa rutonde rw'abantu bahabwa novuga bwa bushimwe uko twabivuga muri gospel cyangwa muri gospel vyose turabikina ko vyose urabikora Alvella muri filme muri gospel music muri filme ndashima Imana byo nyene ko kuba uno musi bashobora kuvuga umukinyi wa filme nka Jamo ni intambwe idasanzwe ibindi navyo bizoza binkurikira muri 2023 bizogenda neza yego uze confidence muri wewe ndavyizera Imana izofasha ariko waranyijeje festicab uyu no mwaka ko umwaka weze nari kubaje umbwira ati Beni ndakwijeje festicab uno mwaka 2022 narumva ko ari yiwanje nagize ikibazo cyo kutaronka uburyo bwo gukora filme yo gutwara muri festicab ariko narabishaka cyane ariko no kuvuga filme nagiye guheza kuyikora ikiringo carandenganye bitewe nuko uburyo naburose nteba cyamana nta kundi rero nzoca ndayisora abantu bayirabe bisanzwe ariko itagiye muri festicab muri Bollywood amatwa dusumira ngo araronsa ka adashobora kuvuga bana ahara amafaranga Alvella no benisho urumva nararonse urumva rero kweli abantu bantoye barakoze nararose bimore nini ndavyizera nine natubura kandi ntamanyanga nararose nasho kuronka certificate ndaronka niba hashe abantu mwantere rero mwarakoze ndaza kubira turi nyuma Bega urufata umwanya ugashimira abafana bawe ati vraiment envelope nakaronse kubwana no munsi ndayironka na poste nza envelope na certificate cyane babwiye ati nukuri mwarakoze kuntora Imana bahumugisha ariko envelope yari gukuye Alvella canke wari idotse nubwo byari ku 5,000 ntaho nari ndabiteresharije kuri urumva ko atari 5 byose twamaze kunya ko atari 5 kandi twamaze kunya ko atari busi ya 5 guhera kuri 5 ko dogo rero dukeneye kumenya igitigiri na byari kuba 200 na byari 5 200 ntarimwo umva ni 25 kuduga umva nawe bya ko 5,000 nukuri numugisha uyurose umena guha amafaranga kuko ubundi bwose nari kuri ya déplacement nkagenda nkagaruka ntarose n'ijana n'ubundi nivyo gushima rero dushimira Imana rero amena yes Alvella kumbureje ku bikorwa byawe ndabikunda cyane mbega uyu uruvyakira gute yishize ibikorwa ukabona abantu bakora vyujukira cyane cyane nuko kuyikurikirana je nkanje ndatangara ari ukuntu nabonye kuri page yanje ya Facebook abantu bankurikira cyane rero nkaca niyumvira none bigenda gute ivyo rero bibaza nanje ndavyibaza bose ndabitorenge ariko anyway numugisha Imana ibahezagire ni cizera umuntu abakugiriye burya umuntu akaza akagufollowinga azararaba ibintu byose postinga ni cizera abakugiriye Imana ibahezagire watubwiye ko ufise ibikorwa byinshi n'abantu benshi batandukanye wambwiye yuko ufise ibikorwa wakoranye na Sabasi wakoranye na Rukundo TV n'abafani uramaze gukorana nabo ba Abel oya bose ni murakorana oya Fanny nta gikorwa turahuriramo niba ntibagiye na Abel nta gikorwa turahuriramo nego mace ndakubaza ati mbega ko bose mubonana Kamikazi gute ko numva ko mwicaranye nta gikorwa Kamikazi nari naramusabye si we yansabye pe nari namusabye ko tukorana collabo ego kandi yarabinyemereye sindamubeshira ngo rayanyanke gusa nza kubimusaba agomba subire hariya kandi babona ko afise igikorwa ari karakora ino arambwira ati rero urindira ninagaruka tuzocicarire tubone ko gitegura cyane cyane mbega wo kugenda kuri YouTube ubunyene ya Alvella muhimbare yo sanga ko ikorwa kiya ibingahe bitatu nogiza ngaha ariko turindire film ya Alvella nk'abafana biwe tuyitegejyana filme narahejeje kuyikora nta shuti nta turunaje nzosubiramo ntabyo kutubwira image ngo zaratakaye kwizina rya Yesu ayo madayimoni turasengeye ego filme yaraheze filme muzomenya ko soza ruko kavibonetse reka tuvyitege ko ari muri no minsi ya Alvella
nukuri nanje ndavyiteze ko ntavyo ndabishashaye gusumba uko bishashaye reka. Yes, nika tuvyitege yakini gena kuri YouTube channel yiwe ni Alvella Muhimbare no kuri Facebook nuko nyene. Yani Alvella Muhimbare na Instagram ni Alvella Muhimbare. Nta TikTok, nta Twitter. Ndagushimire cyane Alvella. Namwe murakoze cyane. Changamoto zigize imisi zihari muri indundi movies nuko bivuga canke Bollywood. Uriko urazibona canke bimeze gute, ni vyiza canke ni bibi, ivyo twokosora ivyo twoshikongeramo nibiki? Ize changamoto z'amajambo like gatukakora ibintu ugasanga ngo Alvella bijya bintu wapi, Fanny bijya bintu wapi, Abel bijya bintu wapi, changamoto za kushwana ariko batacho bifatiye ko bitako doma ko ureke kunjana hariya na hariya kwere zaye ngo changamoto like reka je ndakubwira rako zigana na Fanny Lavine aravuga ko ari wa mbere amajambo menshi n'abandi baravuga ko babivuga ko babibona ariko biraza mwinduru zuguzuru nyinshi je ko bwanje bwati none ikibazo kiri he canke ni ya vibes canke ni za buzz mwa mushaka kukavya ziberi zirezire. Fanny Lavine ni intwari kazi kandi Fanny Lavine n'umukozi. Ikindi Fanny Lavine biriya bintu yavuze ntiyabesha. Benisho ni ryari umuntu abasumba umuntu. Umuntu abasumba umuntu cyagiye abafise cyamusumbisha. Yego iyo tugeze mu mafaranga ukabufisa amafaranga menshi James mako busumba ntabyo ntibivuze ngo ufise imodoka ngo y'amahera menshi gusumba je wiyo mfise niba turi mu mafaranga tukaba tuvuga ikintu kijanye n'amafaranga ukabusumbya amafaranga umusumbya amafaranga bivuze rero hari nk'abantu bamwe Fanny nibaza ko byaramufashije kubona ikintu kimwe abantu bari inshuti yiwe n'abatari inshuti yiwe kora nushaka kunyumvisha ukuntu nubwo yoba yavuze amakosa ivyo yoba yaravuze ivyo ari byo byose umuntu nahora mbona yitwa ngo n'umugenzi we cyangwa abantu nahora mbona ko bari proche yiwe ukumva umuntu aritoya aravuze ngo ahubwo nanume ngo mfise amafoto yiwe ngo yambaye ubusa ngo sindashire ku mugaragaro siniko mvuga ibintu nabibonye babivuga ku marezo soso ngo amafoto yiwe ngo yambaye ubusa sindashire vraiment ico cyo ndabizi ko ari kubesha ntayo umuntu abafise none icya kabiri gute wowe ushobora kubuvuga ko umuntu mukunda ukabona ari mu vyago nk'ivyo ugaca ugomba gufatirana amahirwe yo kuba ari mu vyago kugira ngo umugaragaze noneho ko ari mu bigusumba ubwo nukuvuga ngo uburi umwansi w'uwo muntu ikindi kandi Fanny Lavine n'umukozi kandi biriya Fanny yavuze ntiyabesha none ga Benisho je ndumukinyi wa filme kano kanye sinogenda mvuge ngo je Fanny Lavine ndamusumba Fanny Lavine aransumba zigituma ansumba gendura bibikorwa kora Benisho arazi kugira ngo umuntu asore filme yisaha uburyo bitwara n'uburyo bivunana noneho Fanny asohora buri ndwi asohora episode biramuvuna cyane rero guhagarara hajya nk'umuntu ari karakora cyane ubu byose ubonesha amaso n'abandi bose babonesha amaso akavuga ngo nditangura nkikurikira none ntavye igikombe cyo muri festival bamacha bitwaza ngo kiriya gikombe ngo twe ntitwagiye ngo gupasamo kugira ngo tukire ninde yakubujije kuja gupasayo rero nimba yaragiyeyo niho hantu tubona aho kuja guhigana agatahana igikombe n'uwa mbere byemere bakavuga ngo bijya byo muri Burundi none ntiyabaye wa mbere mbwize ukuri uwamukurikiye yarafise pourcentage zingahe ntiyamusonja pourcentage zirenga 5 none uwo muntu kuvuga ko yabaye wa mbere akikurikira abandi bakaza mu nyuma yarabesha ni nko gufata umunyeshure ko umwe yabaye yanose 9% ubona agacaro nka 70% abo bantu iyo interval iri hagati uwo muntu ntabayikurikira kwera kabisa rero ni bamureke uriya muvyeyi ari pambanira ndabingize mu mureke yikorera avuga ati ngo ari abantu ngo bakina filme baba bakwiye kuba bafana ngo nawe si yabivuze ngo n'umupasteri wabo like yageze kubivuga nakanumba ngo yarigeze kubivuga iryo jambo kubwo wajyakire gute kumbera abandi bace bavuga ati na jewe nka Alvella sinumva ko no bumufana kandi sanzwe n'ubukozi jewe nsanze ndi n'umufana wiwe rero kumva nkina filme nkabo kiretse nimba yabivuze mu yindi nzira nimba yavuze ko no kina filme nkaba n'umufana wiwe ariko nimba yavuze ko no heba filme nkaba umufana azoba yaramvugiye na ariko nimba yavuze ko no kina filme nkaba n'umufana sanzwe ndi umufana wiwe ntirigora nabivuga kandi birumvikana nimba twokina ntidufanane umva twuba turiko tuja na twuba turiko turaje bice bivana n'ukuntu umuntu yabitahuye rero amatwi y'abantu twumva amajambo yinjirayo namwe ari kuyageze muri twebwe yisobanura gutandukanye
guys uri kurumva yuko bivana no kurumuna aba yabitahuye abandi naba ngo nije ngo nabajije ngo nije nakweze ngo nije inkwezi y'amarere je nabajije ariko nani inkwezi y'amarere none ntiwabajije barakwishura kandi n'umuntu yakwishuye ntacyo yakoze gusa uwabitahuye yabitahuye mu sanse yiwe yabitahuye mu sanse yiwe Fanny Lavine n'umukozi basha nibabe bavyemera n'ukuri umve tutitaye ku byo bakora ivyo ari byo byose nibabe bavyemera n'umukozi kandi uravye umukinyi wa filme hano mu Burundi woduhamagara akavuga ati turakeneye umukinyi wa filme hano mu Burundi ari karakora cyane muri iyi minsi ni Fanny Lavine ni nkuko no musi ari we ejo hazo bari uwundi hariwe n'isho bacha bavuga ngo nareka kwishima ngo hit ya episode we yo hit ya episode kutarayironka rero nimba afise hit je vraiment bamba barire n'ukuri benisho tuze tuvugana ukuri ngo hit ya episode wewe yo hit ya episode kutarayironka yironke ha muzuvuga ati je ko nayironse ko ntishimye kandi nimba utishimye ni wewe ubundi ashobora kwishima bundi umuntu wese afise ukuntu areyagisa ariryoherewe yironke iyo hit ya episode none areke kuryoherwa yirose basi tubashira aho bashaka yironke igikombe areke kwipostingira ariryoherewe vraiment ubu agezana posting agafoto bakakigira intambara buri kajamo ko savuze bakagira ntibamureke bamureke yikorere filme gusa kurundi ruhande je mbona mvuga ni Alvella hajya utaronse ngo abantu bakwinjirira cyane mu buzima n'uburi kuratera imbere oya sha bararuhishanya bibaza hajya Fanny ko atababaye bararuhishanya bravo hari gihe je mbona bamuvuga amajambo je nagiye namubwisha mami wihangane nuko kubera ariko je kindi hanganje nuko abafana batamuheba none bamuhebera iki erega nakora kandi akora ibintu byiza umva bo muheba gute ntibashaka kumuheba kandi gusa ikintu kimwe nabonye abantu baragoye turagoye cyane abantu baragoye benisho ni atari kandi ntuze utera imbere ngo witeze ko bose bazokuvuga neza oya nta na rimwe kandi nta n'ikintu na kimwe umuntu azokugira kora ngo abantu bose bagikunde ariko ico nemeza ni kimwe Fanny n'umukozi kandi umukinnyi wa filime mwiza kandi ariko arabikora neza tutitaye ku gihe bizomara basi hazobe karahanyuze yazosumba ubutigeze kahanyura basi kabiza ndagushimiye cyane Alvella nanje ndabashimiye cyane utwibutsa YouTube channel yawe Alvella Muhimbare kuri YouTube Alvella Muhimbare kuri Facebook Alvella Muhimbare kuri Instagram ndanabibutsa ko mukora subscribe kubera ndase filme nshasha ngomba gusohora kandi ni filme nziza zo bimeze neza mushigikire kandi n'abantu mwifuza ko nshigikira murashaka kunondera Instagram cyangwa Facebook tukavugana muzoba mukoze sawa na jewe abantu bose mwemeye kudufasha ko tugura micro Alvella yagumye kubivuga aguma bireka umunsi wo kutugura micro andika muri commentaire ngaho nayo micro ndayikeneye tuzosubira gutaha urikora biri kuri micro byandika besige professional vraiment nakiruje sigaye nkunda n'ibiganiro byanje byinshi nibire muri film ubunye hanyuma abandi nzobazanira après mu nyuma ariko turi muri film kwanza muri film niyo haryoshe byo nene cyane muri film hararyoshe ubu byatangiye kuryoha haryoshe je sinzohindura byaryoshe niyo mpamvu ntazoheba no gukina film ego ja tuzosubira Alvella murakoze namwe tuzosubira gutaha tugire bye rero bye bye